munda nta kintu kirimo. Ndashonje dufite inzara turashonje. Inzara imeze nabi mu turwane. Nari ngibiko bibiri gusa. Inzara ahubwo iratwishe. Nta buzima. Imbere bakujya ibijyo bya nijoro saa 2. Inzara iratumaze pe. Ubwo nugutungwa n'umwuka w'Imana nta bindi. No musinga mu Burundi abanyarwanda bo batwagiriza ati ngo nta gitoro ngo nta sukari. Ariko nta munyagihugu ngaharira ngo je ngo ndishwe n'inzara. Inzira zirahari zo kurondera amafaranga kugira ubeho. Urumva? Ariko abanyarwanda bobo icyo gitoro baragifise. Iyo sukari barayifise. Ariko nta kintu na kimwe baberetse cyo tuma baronka ivyo gufungura batarinze guhabwa kubihabwa. Benshi barahabwa nifa benshi ari abanyarwanda benshi bahabwa imfashanyo nka kujya buyengero ya pokeza abarundi. President w'u Rwanda Kagame arashobora no kubicisha mu barundi nyezina kuko ama system akoresha arashobora kubishiramo n'amafaranga kugira son excellence abone ko abarundi kabisa bashaka ico kintu ko president wacu arakunda cyane abene gihugu arakunda kuborohereza cyane urumva. La famille ndibaza mumeze neza. Ndagarutse kandi ubuhonje kubabwira commentaire nabonye ahantu burya guys ari abantu bandika commentaire kabisa ukavuga ati ino commentaire kabisa niyo kabisa irakwiye. Rero iyo commentaire n'umuntu yanditse ahera kukungene abanyarwanda bamwe bariko barasaba son excellence babicima post agiye atandukanye bifata n'ama video ngo ko yo kugurura imipaka. Mwarabonye akaroro ba DJ Brian, mwarabonye ko basavye na pardon kandi bo bari bafashe ya mbere mu kuvuga nabi son excellence no mu gusuzugura indongozi zacu. Ariko uno munsi bariko barasaba pardon ati mutubabare mugura imipaka turakumbuye Burundi turi inshuti turi bamwe bigenda gute. Yo commentaire nayize ko umwanya muremure cyane ko yari ndende ndavuga ati reka nze ndabibasangize cyo nababwira impamvu yo commentaire yanditswe cyo nababwira n'impamvu nageze kandi kubibasangiza kugira turabe ico twokwigira hamwe ko ngaha jewe nije mba ndiko ndavuga ariko namwe bamwe muravuga ko ivyo mvuga hariho murafite point de vue yanyu namwe mufite point de vue cyo muvuga ati ikintu burya reka kigenda uko. Iyo commentaire imeze uko uyo muntu yari umugabo yari umuntu yari izina ry'umugabo sinzi ko kunyandika ntumenya ngo n'umugore ijwi n'iryo wumva ati n'umugore cyane n'umugabo. Umuntu avuga ati ndasavye son excellence president w'u Burundi never nimba nyumva ntakoresha amarangamutima. Turazi neza ko usenga ubaha Imana ariko ntukoresha amarangamutima ngo ugirire impuhwe ngo abantu bagusaba pardon ngo usubire ugurura imipaka. Ikintu cyitwa M23 n'umusirikare wese w'u Rwanda akiri ku butaka bwa Kongo canke mu kindi gihugu icyacu cyose atari ikintu kizwi n'isinzima kizwi n'amakungu. Ndasavye nibiyoni nibikabe ntugurura imipaka icyo u Rwanda ababo bose batasubiye mu Rwanda wabo ku buryo umwe wese uvuga ati umwe wese ari mu gihugu ciwe uza mu kindi gihugu agiye gukora business agiye kurangura canke kuramukanya ariko apana muri iyi nzira ya politique. Ati kuko President Kagame afise imikenyuro myinshi cyane ko azi impuhwe Uburundi indongo z'Uburundi zifise arashaka kubicisha muri abene gihugu bandi bato kugira abaribo batanga motife bigaragare yuko atari leta y'u Rwanda bisavye ahubwo ari abene gihugu b'u Rwanda babisavye. Ati President w'u Rwanda Kagame arashaka no kubicisha mu barundi nyezina kuko ama system akoresha arashobora kubishiramo n'amafaranga kugira
son excellence abone ko abarundi kabisa bashaka ico kintu ko president wacu arakunda cyane abene gihugu arakunda kuborohereza cyane urumva ivyo bintu bigezaho usanga mu nzira ziwe bigenze uko avyemeye ugasanga barashitse kuco bifuza kuko President Kagame ntashobora kwemera yuko urugamba yatanguje rushobora kurangira canke ngo agwihoze ngo bigaragare ko yatsinzwe no ntigikunda ayo majambo n'ayandi menshi nashoboye kwibuka neza ariko ahanini ivyo nivyo yariko arashikiriza aya majambo rero naciye ndayiyumvira ku mwanya muremure ibi bintu twarigeze kubivuga igihe kirekire cyane igihe kirekire kabisa ko president w'u Rwanda si target yiwe ikiri hahandi nyene objectif afise iracari ya yindi nyene itegerezwa gushika vyaduga vyamanuka itegerezwa gushika ntashobora guhagarika ivyo bintu urugamba yatanguje kuko vyaramaze kugwaramaze gutangura ruzotezwa kurangira kandi intsinzi yiwe ya mbere nuko azotegerezwa kurutsinda hari ubutumwa yashikirije imitwe imwe mu ndongozi za M23 kuko hari hano hamwe bafashe kuko M23 ndabibutse neza ko bajya nka Corneille Nanga murazi neza yo kujya n'umukongomani yahemutse kuko na Kabila yari yahemutse urumva rero bajya barashaka ko numenga ibintu biranse kuko urugamba utari kurarutsinda ubandanya ucika intege kuko bwa buryo ugumushira mu basirikare kuko gutegura intambara murazi neza yuko ari ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane ni ibintu bitwara uburyo kabisa bwinshi kuko murazi ko ari amafredo mission abasoda batora murazi yuko ibifungurwa abasoda waba bari ku rugamba ibintu vy'amasasu akomakomeye ibintu urumva neza yuko ari ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane rero muri ko muratsindwa abasirikare ari abadebukirwa hari abacika intege bakavuga ati twebwe kabisa ibi bintu ntidukwiye kuvyihanganira reka tuyamanike nakare n'abacu muraza amakomantere menshi abantu n'abanyarwanda bahora babaza ati none iyi ngabo z'u Rwanda ziriko zihogwa iki muri Kongo ziko zirondera iki burya ijyango ntambara muri Kongo inyungu ni Kagame nabo nabamutumye ariko bajya basirikare nta nyungu yabo nimwe hari kuko amamisyo abasirikare bajako baraja muri za Somali za Centrafrique za bumva baraja gutabarumva abari kintu kigaragara ariko hajya hoho ntabwo ari kintu kigaragara cyane ahubwo ni kintu cinyegeje abasirikare bo bana baja ku rugamba benshi ntibatahura neza n'ikintu bariko bararondera bariko baraharanira benshi ntibabitahura pe hari n'amaposte y'abantu bo mu Rwanda bakomakomeye tubona bandika ati turasavye tweta abacu bariko barahonera ku rugamba ko barahona hariho nabo tutabona tutamenya ngo dufube kuko je ntambara bujya ni nini hari abantu hari abasirikare bapfa bakaca babaturira ko abakongomani hari abashishwe humva harabafata bakaca babaturira direct canke bakaca babayihambira direct ntagire nibiziga batwara ivyo rero abasoda bu Rwanda birabashikira cyane ko tunabibona cy'abantu tuyaga inbox hari amafoto mura ndabahereza ati abasirikare M23 ukungene bariko barahonera muri Kongo urumva rero ivyo nitwara bivuze ko igihe kirekire cyane kandi abantu benshi barabitahuye hariho n'umunyamideri ari hano wo mu Rwanda aherutse gutanga message nk'ubu dufate nka Big Fizzo dufate nga mu Burundi umuntu nyene afise ijambo izina rinini mu gihugu akaduka kandika kuri Twitter ati jewe kabisa ino leta irandambiye kabisa kuko iterambere si urumva umwene gihugu ko we ararabira no kubene gihugu bato kuko indongozi zozo ntizigera zumva inzara canke zumva uburibwe bw'ibiriko biraba
indongo zizozi ziri mu vyunka bo abantu bafite amafaranga menshi urumva ariko warabiye mu kibano arabona neza yuko abantu bariko baricwa n'inzara ibintu vy'iterambere ibintu kuro mukari murazi ko Rwanda rwari rutunzwe n'imfashanyo kwifashanya ubuzarugawe nayo mpamvu havujya message Kagame yavuze ati ngo funga mukanda murabona naka video rero n'utuvido tumaze imisi dupostinga ku mbuga zitandukanye abantu kwaze ndakabacishiriza ko gatoyi ndakabacishiriza ko aha nyene abanyarwanda basaba ati twe turapfuye n'inzara twe turahonye urumva abanyagihugu bato kuko inzara mu bisanzwe mu kuyigwanya umanza kwanza ukororeza abanyagihugu bato urumva abanyagihugu bato ama mwebwe mwa ubasha bwo kuja kwisumira iyo mwishakiye mwe nta kibazo ariko bajya abanyagihugu bato niwo mushinge wo kuraba ati igihugu kiriko kigenda gute uno musinga mu Burundi abanyarwanda bo batwagiriza ati ngo nta gitoro ngo nta sukari ariko nta munyagihugu ngaharira ngo je ngo ndishwe n'inzara inzira hari zo kurondera amafaranga kugira ubeho urumva ariko abanyarwanda bobo ico gitoro baragifise isukari barayifise ariko nta kintu na kimwe baberetse cyo tuma baronka ivyo gufungura batarinze guhabwa kubihabwa benshi barahabwa nifa benshi ari abanyarwanda benshi bahabwa imfashanyo nka kujya buyengero ya pokeza abarundi hari abantu benshi bari batunzwe n'injya za buyengero ndibaza benshi barabizi baramuzi buyengero mu Kamenge urumva abanyarwanda benshi hari abaja gupokera tora imfashanyo ibifungurwa ariko niba yigishwa ati ni murime ni mworore ni mugirene nta na kimwe bigishwa iyo commentaire rero yaciye inyereka ikintu kirekire cyane ndavuga ati rekanze ndayibasangize mu ibone rero reka ndaba tija aka video ndibaza bakabonye aka video abanyarwanda bariko bararira bariko baratakamba ibi ntabwo ari montage guys ntabwo ari montage kabisa kuko nama interview yagiye arakoreshwa n'abanyarwanda nyene abanyarwanda nyene babaza umuntu ati we bimeze gute n'abanyarwanda kabisa so umuntu yagiye aramodifika inyarwanda ngo n'umurundi ngo avuga ikinyarwanda no